cha 25 umurongo wa 28. Sabe umusomyi wacu adusomere yihuta. Imigani 25 umurongo wa 27. Umwaka turawinjiyemo. Iyo tuvuye mu kibanza kimwe twimurirwa mu kindi, aho uvuye haba hafise ibihagize, haba hagize urutonde, haba hafise urutonde rwaho, kandi aho wimuriwe naho haba hafise urutonde ruharanga. Ntibihagije kunezerwa ko tuvuye mu mwaka uheze urenganye twinjiye mu wundi, ntibihagije. Ariko hari icyo Imana ishaka ko tumenya aha tugeze, hari icyo Imana itwiteze ko. Nicyo muri uyu mwanya muto nagira ndabaganirize. Musomyi wacu adusomere uyu murongo umwe gusa. Imigani ibice bya 25 ku murongo wa 27 havuga ngo si vyiza kurya ubuki bwinshi cyane canke kwironderera icubahiro cinshi. 28. Umuntu atitangira mu mutima ameze nk'igisagara gitewe gisambutse uruzitiro. Subiramo 28. Umuntu atitangira mu mutima ameze nk'igisagara gitewe gisambutse uruzitiro. Umuntu atitangira mu mutima, umuntu atirinda mu mutima, ameze nk'igisagara kimeze gute? Gitewe gisambutse uruzitiro. Gisambutse uruzitiro. Indondora jambo ry'uruzitiro. Uruzitiro n'umurinzi. Uruzitiro n'umurongo ntarengwa. Ibisagara vyacu nibifise indinganizo yo kuzitirirwa nk'igisagara. Ariko dushize ibisagara vyose bigize Uburundi tubishize hamwe bifise uruzitiro rwitwa umupaka. Igihugu cyose gifise uruzitiro mu buryo bwagutse. Ariko munyemerere ngabanye igicapo. Mu bihe vya kera ibisagara vyaba bifise uruzitiro. Nehemiya mu vyamubabaje mu buzima bwiwe, ari mu bunyagano, yibutse ko igihe cyo kujya gusanura Yerusalemu kigeze. Agira umwitwarariko wo gusubira iwabo kugira ngo aje gusanura inzitiro, aje kubaka. Ikintu cya mbere yakoze imbere yo gukora ibindi vyose, yaragenduye Yerusalemu. Ikintu cya mbere yitwararitse zari inzitiro. N'inzitiro zari zikomeye ariko zari zarasambutse.
agira umwitwarariko. Ikintu cya mbere mu gusanura igisagara, abanza gusanura inzitiro. Kubera iki? Igisagara cyose kirashobora gutegwa nk'uko inzu wubatse, kubera ko irimo iby'agaciro, abagizi ba nabi barashobora kuyitera, barashobora kuza bagashaka ingene binjira. Nicyo gituma inzu zacu zifise inzitiro. Uruzitiro ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munyabwenge yanditse aya majambo, yankoze ku mutima ndiko ndasenga ngo niki notangariza ubwoko bw'Imana kijanye no kuroranirwa umuntu wese yifuza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Umuntu wese ngaha indota afise nuko yororanirwa, nuko ivyiwe vyogenda neza, nuko mu muryango vyogenda neza, nuko ibijanye na sante vyogenda neza, ibijanye n'ubutunzi vyogenda neza, ibikorwa vy'imihamagaro dufise vyogenda neza, amaproje dufise, imigambi yo kwiteza imbere vyogenda neza. Ariko ivyo ntibihagije mu gutuma wewe nanje uyu mwaka ubu umwaka wo kuroranirwa. Hariho irindi banga ndabazaniye, niwaryakira ukarigenderamo, uyu mwaka urakubera umwaka wo kuroranirwa. Kubera iki? Umuntu wese ari hano avuga ngo noronka umukama itu kabusunzu k'amafaranga nganuku, jewe noba merewe neza, vyogenda neza ivy'uyu mwaka. Ihibambewe ayushaka harabayafise bayamaranye imyaka ariko bataroraniwe. Undi ari hano avuga ngo Imana yonkiza kuba mu nzu yo gupanga no kudodorerwa ko buri kwezi no guhamagarwa ngo itariki irarenze. Imana yonkiza iki cyago ugahebuka cita n'icyago. Jewe noba nogoroye. Ibambewe hari abafise impangu 10 na 20, ariko izo mpangu sizo zibatera kuroranirwa. Erega wobigira ukabigoranwa. Kubera iki? Kubera guhusha icyankenerwa, guhusha icyambere y'ibindi. Uyu mwanditsi rero yavuze ikintu gikomeye. Umuntu atirinda mu mutima ameze nk'igisagara gitewe gisambutse uruzitiro. Hari ikintu umenga kiroroshe gito, ariko iki Paulo yagihagazeko akizana akivuga mu rutonde rw'ingabire ivyamwa vyamuhemuyera. Ukwirinda. Umuntu atirinda mu mutima, umuntu adafise self control, ngo ameze nk'igisagara kiri expose ku banzi, ameze nk'inzu ishobora kuba yubatswe neza, isa neza, ariko idafise inzitiro, idafise uruzitiro. Kubera iki? Umuntu adafise ukwirinda ari expose ku bitero vyose vy'umwanzi.
iri ni ibanga rigiye kugufasha. Niwakiriye ingabire, niwakira ubu butunzi, niwakira ubu bushobozi bw'imbere bukorera imbere mu mutima, mu buzima bw'umwana w'umuntu, butuma adahubuka, adasimbira ku bije vyose. Ukwirinda gutuma udasimbira ku bisa neza vyose bije bikugana, kuko Satani arakoresha bene ivyo bintu kugira ngo asamaze abana b'abantu. Umutima utirinda n'umutima urangwa n'umuntu avuga ngo ibyiza vyose byo ku isi bitegerezwa gutumbera jewe. Abagore bose bo ku isi beza ni wanje, amafaranga yose menshi manini meza ni wanje, ivyubahiro byose, ugushimwa, ukuninahazwa ni wanje. Bene uwo muntu niyirinda, kandi uwo muntu aba ari tayari gukora n'ibidakogwa kugira ngo ivyo yibaza vyo haza umutima wiwe bitahiwe. Uwo muntu agereranwa n'igisagara gifise inzitiro zasambaguritse. Uwo muntu ubuzima bwiwe ni milango wazi, niko Abaswahili bavuga. Ariko ndabafitiye inkuru nziza. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 Uhoraho yaguteguriye umwaka wo kuroranirwa. Uhoraho yaguteguriye umwaka wo kubaka inzitiro, kuko uko kuroranirwa guhagaze mu kuba mu nzitiro, mu kutaba umuntu arangaye, mu kutaba umuntu ari milango wazi, mu kutaba umuntu ahungabanwa n'ikije cyose. Ariko umuntu ubuzima bwiwe buri mu mutekano, kuko ubuzima bwawe burazitiriwe. Ubuzima bwawe buri mu mutekano, kandi uwo mutekano ni umutekano w'ijuru, si umutekano w'amafaranga, si umutekano w'amashure, si umutekano w'ivyubahiro, ni umutekano wa Kristo. Haleluya. Muri iki gitondo cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2025, imbere yawe hari ukuroranirwa. Ariko uko kuroranirwa kurafise ibyo usabwa kugira ngo ugendere muri uku kuroranirwa. Umwaka urashobora kuba mushasha, ariko ukawutambukiramwo ufise ivyiyumviro vya kera. Umwaka urashobora kuba wahindutse, tukaba tujabutse, ariko ukajabukana ivyiyumviro na za ngeso wari ufise mu mwaka uheze. Kubera ko ntuzitiriwe. Abiba ujana nabo, ababesha ukajana nabo. Ikintu cyose wikeka ko gishobora kuba kirimo inyungu zako kanya, kubera ko utazitiriwe, kiraguhitana. Ariko harahiriwe umuntu muri uyu mwaka ubuzima bwiwe bugiye kuba hagati mu nzitiro za Kristo. Uko kuzitirirwa, izo nzitiro zitwa kwirinda. Umutima utirinda
umeze nk'igisagara kiri expose. Ukuranirwa kwawe muri uyu mwaka guhagaze mu kwirinda. Ukuranirwa k'umuryango wawe muri uyu mwaka guhagaze mu kwirinda. Ukuranirwa kw'iki gihugu muri uyu mwaka guhagaze ku kwirinda. Kwirinda iki? Uravuga ati pastor, twirinde ibiki? Ivyo nyene umaze imyaka wirengagiza, ivyo nyene vyatumye ubuzima bwawe, ubuzima bw'umuryango wawe, ivyo nyene vyatumye igihugu cyacu gisa uko gisa, nivyo dukwiye kwirinda. Kubera ko nitutirinda n'ubundi turi expose kukumaramara kw'imiryango yacu. Umusore atirinda no muri iki gitondo yumva yomera nk'abandi, yumva kabizu kamwe ko munyereza akisanga mu byo atategerezwa kwisangamo, kubera ko kwirinda yagushize ku ruhande. Kandi nyuma yo kutirinda haba ukwicuza. Yumvise mwe muyera ariko arakora hari inyuma. Haleluya, haleluya. Imisore n'inkumi barishwe no kutirinda. Hari amarira mu miryango, abavyeyi barikokora bakarungika abana mu mashure kure canke hafi, amashuri azimvye ayabaye bijanye n'ubushobozi bwabo, ariko kubera kutirinda bakazana diplome zitarizo. Wagira ngo bagiye mu mashure, kumbe bari mu marigara munsi y'ibiti. Kandi abo nibo miryango, abo nibo kubu n'akazoza k'igihugu. Kubera kutirinda, abo nabo bafise aho babikura. Bavyeyi, abana tuvyara ntidushobora kubagira kwifuza ko baba icyo tutabahaye. Nimba tutababereye akarorero keza, nimba tutemeye kumira Kristo, tutemeye kugendera mu ijambo ry'Imana, tutemeye kuba abaja bo kugororoka, nitwitege ko abana bacu bazoba ibitangaza. Kandi babonye twebwe tutigeze twubaha Uhoraho, tutigeze tubereka inzira yo kugororoka. Agakiza n'uruzitiro ntasubirizwa mu buzima bwa kiremwa muntu. Haleluya. Ushobora kuba waje mu birori nk'abandi, ariko nagufitiye inkuru nziza ngo muri uyu mwaka ukuroranirwa kwawe, ukuroranirwa kw'imiryango yacu, ukuroranirwa k'ubuzima bw'abajene muri hano, nagakiza mu buzima bwacu, nagakiza mu miryango yacu, nagakiza mu gihugu cyacu. Amafaranga wo yaronka, ariko akaba ari yaguhamba. Kubera iki? Nta ruzitiro ufise, nta kigukingira ufise.
nimba uronse ibihumbi 500 ugapayuka ugatangura gufata gahunda zidakenewe, Imana ntiyogira ikosa yo kuguha imiliyoni 10. Ndahateba ndahateba. Kuko abantu babunze ngaha kubifadika ngo Mana ni wampa iki nanje nzogira iki. Oya he, umviriza, iterambere ryose rirafise ikiguzi. Ubwiza bwose, bote yose, ikintu cyose cy'agaciro kugira ngo ugishikire kirafise ikiguzi. Ukutirinda kurasambuye imiryango, ukutirinda kurasambuye amashirahamwe, ukutirinda kurasambuye ibisata bitandukanye by'iki gihugu. Kuba warize ukaminuza, kuba mu miryango yagutse ifise amazina amenyekana, ntibisobanura wewe kuri mu mutekano. Umutekano wawe ni Kristo, niwe ruzitiro ukwiye guhamagara muri uyu mwaka kugira ngo uzitirigwe. Satani n'umugome nta numwe ngaha ashobora kugirira impuhwe. Imiryango yacu ayihiga buhongo, ubuzima bwacu, ingo zacu zihigwa buhongo kugira ngo asanzaze, asambure. Kuko igihugu kidafise imiryango iri solide ntigishobora kuba igihugu gifise amagara meza. Imiryango nayo idakoze igikorwa cyo guha agaciro ingabire y'agakiza twahawe ku buntu kugira ngo Kristo ahabwe ikaze muri uyu mwaka, Kristo ahabwe ikaze mu buzima bwacu, abapapa bamama, imisore n'inkumi, kugira ngo tube mu ruzitiro, tube mu gihome dukingiriwe. Satani naduseka asange tuzitiriwe. Satani niyaza kuturondera asange turi mu mababa y'Uhoraho, asange tuzitiriwe, maze uyu mwaka icoba cyose kidusange mu ruzitiro guhoraho. Ubwo ruzitiro sinifuza ko mubwibagira, rwitwa kwirinda. Uwiba ntakongere kwiba, ubesha ntakongere kubesha, usambana ntakongere gusambana. Nawe ndiko ndakubwira mwana, uri kuri rendez-vous y'Imana mwana.